Kuya ukwezi atagusoma ko mukonje sisi mwezi murara mu gitanda kimwe cyane hari aga conflict data wanje akenshi maniza ko kisa ari urufunguzo rw'urukundo kandi yani urufunguzo nirushobora gukora atagufure cyangwa igitashe Novuye igitasha cyaragiye sinzi je nivugiye ubugugu gusa Novuye igitasha siho kiri gufuri siho riri esisi urumva ko ari ububuze mahengo we ndo hawuko iyo nimba urwo rufunguruzo udashobora kugura ahantu hatari igitasha canke igufuri nawe uragerageza uburyo bwose kugira uronke igitasha ushobora kugura umva uronke uburyo bwo kugurura nimba ubuze ico gitasha ushaka kugurura nawe ubuze ico gitasha vuze ko kironda kugira kugurura warigeze gukundana n'umuntu kubera ko wamugiriye impuhwe kubera ko wamugiriye impuhwe utamukunda mago kugira kubera impuhwe z'urukundo rwiwe canke kubera ibibazo bitandukanye ajisi nyine kubona umuntu akugirira ibintu nyene birenze isano kumva gusa nyene bwawe reka ndamukunda imaze gushikira jewe aya nyene komeza iganiro no bado duhumuco bimeze gute rero komeza mugiye nawe utobuba bitaragushikira maruvuka biheba yakwinjije no twohera gute we turiya aratubwira tu iyo bishitse byashitse muri kaya gute no byashikiye canke nisise byashikiye uwakunze uwundi ko yamumvira umuhwe ninde sisi yagukunze ko arakumvira impuhwe ntabicurike na maruve ntujagari please nakigucurika navuge amahaye z'ukwezi mudasomana no ataka bisu bisigo ko ari uko kwezi ariko mwabiriganiye ko wamenye neza ko yagukunze kubera yahugiriye impuhwe sivyo ukabi nawe bimubwiye cyane ntiyari babikubwira havyo waroze nikiambera abikubwiye ariko umutima wawe kuri no mwanya wiyumva gute kwanza ubise ko bivugiye kuri impande y'intoze atanabimbwiye basati wahunze kubera impuhwe bisigura ko je gukunda wewe sinagukunze ngo nyine ngo dukundane nagukunze kubera impuhwe siruka ndagukwaza ngo canke uribuka ndakwaza canke wangiriye mu kubera ko naje muri video yacu nakubwiye ngo yego nyene rega ari ibintu nyene nakubwiye ngo yego mba kureka gukorera umuntu ikiza ngo kubera ko naka yagukora ibyo yagukoreye ko abantu baratandukanye amanda bivuga Jendi Stone nyama filme unyene Malove n'umujournaliste. Yes, hello everybody. Sava mumeze gute mumeze neza. I'm El Malove mwarimu mutadeo kigwanyu ndameze good guys. So subenda baramusi ndabufurize kandi mwaka mushani wako twawutanguye fresh tumeze neza turi mu ndamarembe. I'm back again kuri speed y'ubumesha kuri speed imeze neza cyane kugira ngo twishimane turyoherwe duhanurane n'ibindi byinshi cyane. Today nagiye gutembera somewhere special ahantu hameze neza hagyoshye cyane ariko kandi mfise inkuru nziza nza kubashikiriza kumana nanje kumana El Malove mwarimu kora subscribe utarayikora kuko hari ibintu byinshi karahomba uwo mwaka tugiye kuja mu kazi tugiye kuja mu nyungu abantu bose bankurikirana abantu bose bagiye subscribe kuri jewe bagiye kuja mu nyungu imwe idasanzwe guys ndabakunda cyane keep watching murabe kwanza ninde ngiye kurondera no muzi brother asante sana wakoze kunzana nawe tugusupporting right ndangubona yabura kwe nta YouTube office try muri YouTube none andika Ashali TV. Ashali TV. So uko none rega dukora abamwebwe tubaryohere twishime tuntu. Twende brass. Twende sasa sinzi ko bahari. Sinzi ko badahari mubaza ko ngiye kurondera abandi no. Mtaishiwa. Mtaishiwa hapa. Mtaishiwa hapa. Kumenga haroka andire hawako. Kwa singo bise swata umuvumburo swata ya umesha.
Hujaamka msasa? Safi. Anafara nikimbia bwana. Kwani ameona ni mvumbura. Sasa. Ukiama kushika masaa ndaki. No. Lakini sawa watu mshaoa ni hivyo hivyo. Tuchifumbereza mu kuryama nakuba ni vigumu sana. Kesi bakunzi ba Shari TV umuvumburo ntangere kimya bucece naramenye kiro na kimwe bo mugumane nanje tu. Mugumane nanje tu mutaona. Mutaona ndi kumwe nande nje kuraba CYCY n'umugabo wiwe. Mubazi none. Stone. Bavuga twe tuyage about ibintu byinshi bitandukanye muraza kubyumva ndaza kubiganira ariko rero cyane ngiye kwanza pole baracyagamenga ndiko ndamumva CYCY mu cyumba mambo matamata CYCY none nkaho onye uryamye amasaha je ntumva ko naje uno musi naho upimumbwire ngo nkwe Kesi bakunze za Shari TV ko nabamenyeshe ndetse nanabereka naho ngiye nise neza ko amaze kubona urugo turi kumwe kandi mwana amaze kubatahura cyane gose ndi kumwe na best cup my favorite cup nkunda kandi mfana namwe murabizi kandi namwe murabafana ndabizi ntimwirengagize uno munsi navuze ati long time tutaganira ntaja kubatembera ngo mengene mambo yako basi baduhigisha moya mbili ibi bizaza papa safi umeze neza ndashima uno munsi niba kumenya nanje nehekereje cyane ndabyumva ko iryo riri hasi cyane ridoze rero bakumva wandazi birajya kuja mu ngiro pole CYCY mambo poa uraberewe ibisanzwe babazi impamvu nanjye ubu ntamubwira kaberewe nkabibwira wowe nyene utari umupede abapede ne babwirane ko babereye niba babwira abahungu ko babereye oya gusa nawe usa neza nyine byo thank ego umwaka mwawakiriye gute CYCY nyine twawakiriye neza ko vyari ko twarabishimye kuko kugira duheze umwaka n'ubuntu bw'Imana urumva rero ko buri kose ubonye uheze nikubishima ariko muraryamira cyane turaryamye ntitwicare uye nese kenda bavyuye guys ntwabonye yena bavyuye none nkayibonye babibonye saa yine nusu afi saa 5 imagine wakotse papa umwaka nawe wakire gute ku ruhande rw'iwawe oya je umwaka wanje nurahera nayo ubu turi tariki 3 no munsi deja je navuze tariki 29 z'ukwa gatatu umwaka uzobuheze kuri je urumva uzo kwakira ubundi mwaka waheze ku bantu bavutse tariki 1 z'ukwa mbere icyo kintu wagisigura gute mugiye bose bawufatira muri rusange mu bisanzwe abagiye gufeta bose bagiye gufatikana n'abantu n'ababonane bajyana bavutse tariki 1 z'ukwa mbere sasa je nta kuntu genda gufeta yani anife y'abandi mu gihe tarabaza gufeta yiwanje je wanje ni 29 uzombaze le 30 rero ariko je warahetse warahetse none ntiwamugoye lo premier ngo none bebe no musi ndazi neza yuko benshi aha muri Afrika hari aba diaspora barabizi hari iwabo yuko badakunze kuvyirukira cyane ko ari wacu muri Afrika umuntu yumvise umunsi uba bahera kuva lo 30 ba celebra gushika lo de novuga bagira amakesha y'imisi 2 kuri wewe umaze kuvuga neza yuko utigeze ucelebra ico kintu peut-être ufise ngene bikora ako sinigeze avuga ati bebe ya no musi rifako tu psikia vizuri tutoke tu neza twamatwariye neza uwo munsi uragira special nko abandi bagira special uwo munsi ni ugira special good uko abandi babigira n'abandi ntibo ngene babigira uwo munsi ni baba batetse inyama igihe atari bonane nibazijya
nibateka imicara ama spaghetti n'amafiriti igihe atari bona niba bijya none yani ibintu biri special ngaho biba ari ibi urumva ufise message itandukanye wotanga ku bantu bavuga ati ndiko ndafeta kurangiza umwaka neza no gutangura ubundi neza ya keshi umuntu arangiza umwaka ariko akwijije imyaka yani umunsi yavukiye niko je ndavyize nye ndabizi ko ari ubugugu ariko ndavyirati guys je hitsenga nubwo mba nta refresh je ntandi fresh so uno munsi navuze ati kanze ko kubarondera tuyage mfise ibintu bibiri nkeneye ko tuyaga ko peut-être uko abantu barakumbuye ko duhanurana barakumbuye kumva quelques conseils bivanye no kuntu umuntu bayumva ikintu navuze ati turaza kuganira ku bintu bibiri icambere ni about a relationship life sivyo ubuzima busanzwe bwo mu rugo kunda kandi rero no munsi rero ntantusubiye kuvuga ngo vyabe ngo bengo nge anyway urumva uno munsi ari gwanako none sisi ni kitu kimoja ivyo biragusha uri gwanako utire nkene ko tuganira ku giki hariho ubuzima abantu basigaye babayemo uno munsi usanga mu rukundo bisanzwe ugasanga umukobwa ariko arafata ibintu vyiwe byinshi yinvestisa sana ku muhungu bivaye no ku muhungu usanga atishoboye cyangwa iki mugabo hakagera igihe yabageze ko batandukana hageze ko batandukana umukobwa atatangura iba naguhaye ibi urampa urasubitsa urumva ibi bintu biriko birabakeshi cyane hirya no hino bazi bise tubibona ariko ugasanga iyo umuhungu we bamuhevye ntigera yumira ivyo yatanze bavuga ati nta kundi ngene mungaritaka sivyo ndavuga ati iyo baramaze kubikwaka ko nzi ko nawe bavugisha ukuri ntibabiguha barabikwaka jewe bande babiri barabiguha barahari baramaze kubimpa bivuge tuwumva si jewe ariko babiguha barahari baramaze kubikwaka ntavyo barama umaze kubimpa sangimbo cyangwa abishire muri commentaire mapenzi reka no gutuma imiryango bayugara uzicuzama oya je nimuze ko ntagira umuntu umaze kubimpa aseme nyene yavyivugiye gusa ntabwo akomeje nimugari iyo miryango ababikora ego ndavuga ati no munsi niyo deba nkene ko tuganirako sivyo niyo deba nkene ko tuganirako sasa rero twumve iyo umukobwa ahebwe n'umuntu yahora yitangira ku bintu byose ndavuga ku ruhande rwa sisi no mpamvu ahubwo no munsi kira mutatagisemea don't urumva kira mutatagisemea iyo umukobwa ahebwe nta muntu ariko anapatia kila kitu n'umuhungu agahebwa ku muntu yitangira akamuha byose araba ngusanga yana kamushahara kote agahejeje ni kwa baby ti baby na roso tutufanye hivi baada anakuchiti so murizika kamere ko muhungu murizika usanga witangira umuntu ukamuha byose kila kitu nasisi bana kila kitu nafanya alafu baada anakuja kukuchiti kamufata n'izindi bogari hari inyuma sivyo hariho ubuzima bundi ushobora kububamwe cyangwa ingene uvyakira ku ruhande rw'iwawe ubukumbaza je nka jewe cyangwa nishure nka jewe nyene nka wewe okay sasa je ubuzima bwanje busanzwe kwingene neye iyo sona nk'ubunye tona na CYCY hama akagira akeje wenda shingira ku munezero wiwe cyambere kwa hanze nizo zo kumuhereza ku muhonga bituganire bishigije nyene kuba nyene kumubona yishimye sabisobanuye kurera aramusamebye agaca genda kundi muhungu izi naco bintu nkarajeyo kuko na kare natangwe gushingira ku munezero wiwe ubwo aramusagiye kundi muhungu rero bisobanuye ko umuhungu ari umunezero wiwe ngomba kubishima uko nawe ndabikora mugabo cya kintu cyo kwicuza ku bintu wakoze je mu buzima bwanjye sinigera nicuza for sure nta munsi muri bwo ati ndicuje kugira nakana koze kintu n'umunsi no nimba umunezero we rero rukumpemukira kandi namuheza naramuhonga kugira ndamubona afise umunezero je ngomba gushima mvuga ati okay ntacyo bitwaye byansize wenda ndi mu marira ariko nyine umunezero wiwe yani nizo zifuzo zanje reka nyine agende nyine nabora za ko azokomeza kunezerwa kuko sinokomeza kugumana nanje ngo yani bimutere kugira
yani kuba yumva atari aleze nyene ibintu nk'ivyo ngo kubera ko ari kumwe nanje you see nyene agomba kugenda ahantu nyene akeka neza ko yoronka uwo munezero amaje nta kintu kimwe zoba bintwaye ya miliyoni uwo mushahara uva ku kazi umushikiriza umuhereza ushobora kuregera ati hajya amafaranga yo ntumanda yakora ishindi migambi kubera iki abo gica mbasha kubishima Imana mvuga ati none nk'ubu yakaba yakomeza kundyarya gushikaho nzosazire ibintu byose nabimushize ko agaca agenda nakibasha kurondera umva izina byombabaza ariko rero biva no kungena abamaze kugenda kare nshavuga Imana nyine ndanabishimye kwanza kubera ko kuba giye kare izo bisobanura ati sinzokomeza kandi gusesagura bya binasesagura kandi acafise imbaraga nyene nzokomeza kandi kurondera ibindi umenye ngomba guca ko ndabishima kubera ko mbazi neza nti ubuzima sigaje nibwo abantu benshi bakunda kubatenga ubuzima ni bugufiye ariko je sikunda byizera ubuzima ni burebure kandi ubuzima sigaje buruta ubwo maze gucamo cyo gituma rero nashaka gushashinga ngo ubuzima ni bugufiya ucavuze okay reka ndashida mukomeza nyine ko ndamuhatirize nyine ngo menda muzo amafaranga nyine oya kandi mfise urugendo rero nshavuga nyine mama yake asante sana wegenda wishimira no munezero wanje kubona nyine wishimye hama naje rero wenda ni amara kugenda bica bina kuvuga ati rero ikintu gihari nta kintu kimwe mfise kandi cyo gusesagura cyo gusesaguriramo areka rero nziganye that's all ariko arigiye buka kuziganya nyene ibintu byarayangaye oya akenshi urazi ikintu kimwe n'ikintu cyawe cy'agaciro ufata nk'agaciro nabwo kikuva ko maze gusaza oya kikuva ko kare mu bisanzwe ugatangura kurira bla 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 kwaciye nk'ukwezi amezi abiri ugacitangura gushima ya kumbe mama ushaka ikintu cyagiye cyari kugira ngo hazi ikindi kintu cy'agaciro kiruta cyaka ikindi cya mbere nyene ubone weje ibintu bikigira uko sisi kuri kote yayi hoho bimeze gute bakobwa bo ndazi mwe kupenda franga ushimenga gutwa isi yose anabaza kunambia uno musuri papa uri mama kurande gwacu abakobwa bahamahera abahungu bagace bahemukira nkubu mu gihe uhereza amafaranga umuhungu kamufasha buri kintu kuko atakuna bafise hanyuma mu imaka guhemukira sivyo warakoze buri kimwe cyose kugira ngo umunezereze ndetse unapanga uvuga ati je uyu nyine umuhungu mbona ko tuzorushinga okay icambe hari gihe umuhungu aguhemukira bivanye n'impamvu yawo mukobwa so biravana je ntushobora guha ikintu cyo cyose umuhungu ashaka dufate fise nk'uko buryo akaba afise ibibazo byo mu buryo kanaka jewe ndabifise nkabimuha so ate kugira amemukira arige bivana akabara amakosa yiwanje umva mwico gera abamaze kuba ari amakosa yiwanje ntabariwe abara amakosa yanje kandi bavyari ngombwa nyene kugira amemukira ikindi naco uruko ugafasha umuhungu okay mu bintu abayifuza mu nyuma akaguhemukira bivuye ku mpamvu ziwiwe kwandi kwanje nuvuga ko ari ubujuju icambere ntaba yahaye agaciro vyabihe yarimo cagiye sivyo navuga ko umuhungu ntaba yarigeza gukundana gato be ari prof ego ndavuga rero kuri cagihe rero cyo kuregreta ugatangura kwimvira ibintu washize ko hari abantu no musi hari abantu barogana ugasanga baramuroze avuga ati je kwintu namuhaye vyose akangirira iki mpaka nanje ndamuroga disi no muroga kana nico no mugira yogenda gusaka kwimbere kandi yo vyicuza jewe nshobora kuba nabanaje nk'inyishu mu bibazo vy'iwiwe amaze kunyikura hari anye bigiye yatwaye no muri kagatwara sivyo no muri kagatwara kagenda guhura n'abandi kujya shatse kugira profit kuri jewe bari abandi nabo bazomprofita vya bindi yakora kuri jewe byose bizohera atangura kwifuza mwe je naho ndamuha akavyifuza ku bandi babandi ntibakibimo shitangura kwicuza uravyumva nyene ucumureka je naco no mugira no mureka kagenda nimba namukunda no ngahora basi ama nkazondana n'abandi babikeneye ahanye ndavuga ku kintu cerekanye idose kuko maze iminsi ndavyumva hirya hino hatandukanye hariho n'abandi bantu usanga ugasanga urafise ndavuga cyane kwa bakobwa niyo bafise ingeso ugasanga umukobwa murakundanye afise uburyo bwo kugufasha mu kibazo ufise ariko akanka kubifasha yumvira ati
huyu wanoma wanaga shukurani leo utamsaidia hichi kesho nakutoka urumva akayabika uko wewe ukapambana na hali yako yote wapi kandi wari ufise mugenza yo gusova mu kibazo bafise igituma ibiri kuravuga ashobora kuyabiciyemwo ava yuko aronderana n'uwundi batoranye ubunye sivyo nimba ari uriya wa mbere yamugize ibiri kuravuga uwa kabiri acavuga ati anye be yabivuze aba yamuguriye amaso acavuga ati rero sigushina kandi sigusesagura reka ndabibike burya guhereza ikintu umuntu ukunda ni gusesagura guhereza umuntu ukunda ni gusesagura mugihe uwa mbere nibera bimuhaye akamugira kujya anye acabona ko ni gusesagura cyangwa ari kuziga sure nyene aje ibibazo kubo burya warukibagiye gute kandi nakibajije ati kuya kuntu usanga nk'umukobwa wawe nk'ubwo asanga sisi wewe arafise uburyo agusomba hama ukagira ikiyashu bro akanka kuko avuga ati wapi sinze jo hiwe aje kuniciti ibintu vyanje sange nkoreye ubusa none ngaho nagiye nk'uyu muhungu imba asanzwe ndiki muga cyane oya nene hari gihe bishika ikibazo subumuga ikibazo ni nko mu gihe ushobora kugira ikibazo nko ukavuga ati yana bebe jewe mpuye n'ikiyashu fisi shida ya 500,000 sivyo ukasanga wowe imbere n'inyuma ufise 200,000 urumva muri okana handi hano naho mufise uja kuyarondera mugo usanga uyunya nagize 300,000 urondera arayafise ni girlfriend one muri relationship nabo turi muri marriage right ngahonya nabavyeyi mba mfise kuyo no cafata umukobwa nkamubwira nko kumenga hindutse papa wanje na mama niburya abavyeyi b'abantu bose bafise ubushobozi bogira kandi hariho n'abantu babayeho bipapa bimama sha Nje byongora kweri kubera ko nyene ibintu bitegera bimba ko niyo mpamvu ntocishura no kuri kwimana sha hari abantu batigera ivyo abavyeyi bimama bakipapa babayeho nyene mu buzima bo nyene wati yana sinangire tegemera urumva hari umuntu umwe arahonyegize kuvuga ikintu ngo ari kuntu abantu tugenda gusaba ubufasha ahantu basanga barabutwine tukarya umuhari kandi kuco twibaza ati yani nunga chawi agacabazi kibaza ati none iya bujya muntu yari kuba dahari kwisi ni wari gukomeza ubaho cyangwa ico kiyashurimwe ntabwo cari kuvuva mu nzira araboro nigeze kugenda kurindira umugenzi wanje nk'ukunye inzu ziba zegeranye ncanegamira ku rugo rw'uwo muvye uwo muvye cyarasohoka azarambye ati we uko afanini yapo ncambye nyene ndindiriye umuntu ngahe ndani ngo toka vira ku kumbe ro mu rugo hari asanzwe abaho umukobwa umuvye asanzwe afise umwana w'umukobwa ngo kubundira uraze sasa maze gutana cye nibazikiye none ni kubereye none kiki kintu nakunda kwa jene negamiye gusa urugo gonyene kumbe biza gusanga rero aba twita ba papa bajya twita abasogo nibo bishe reputation y'abajene b'uyu munsi kurabona kubera ko kiragiye kujya kuntu bagiye bitwara nabi uva rero bakagenda bakura bacaguma bavuga ati nibi byana bimeze nkanje nkiri umujene ese wasanga rero ari ibintu tutabasha gukora nyene abivanye no kungera abo bantu bakiranye bitwaye yesi nico gituma rero no kuri uwo mukobwa biba byumvikana ashobora kuba aramaze gura n'abantu benshi babaye escrow barenza gacabora n'umuhungu ariko mubyatse yumva kandi ari mu kiyaje cavure jamwe yashishwa ntabwo kiri bumfate nawe n'abafisi ibasho birenze ibyo wonya nyene muca make ikosa ryawe rimwe gishobora kumburiza amahirwe kandi ciza cawe kimwe gishobora kunyongereza amahirwe bisigura rero abantu bafite izo comportement zo gutakariza umwanya abandi sivyo babireke ko baba ariko bagira nabi na stone yarabihevye ntiyari bwamenye ico yarati so abantu bafite izo comportement mu gihebe uno munsi ushobora kubikura profita nyene uvuga ati uriya muntu je nawe tuzohurira reka ndayaje ejo bagahura n'uwundi nyene ari sérieux sivyo ugasanga uriko umwicira amahirwe yiwe sivyo ukamuzibirira nyene bijya ari kuronka kubera ingorane ziwe kubera wowe ivyo wakweza imbere ugasanga ariko abura vya bindi yaraki tuzihebe kuko twugara imiryango y'abandi iyi si mwanziza sana ikibiha kubamwo bisa neza niyo mpamvu ari itandukano ry'umutaga n'ijoro kubera ko ari ukwezi n'izuba nico gituma ikirere kiba gisa neza subira rero subira ugire bimwe wakora kera uzurashira vya bindi warushiramwo muri rusange reke sasa apari iwa abantu bose badukurikirana muri rusange bafatiki nyene ibinye ngo ndakubivuga
iyo umuntu agonzwe n'umuduga ambulance ni umutwara kwa muganga kandi ari umuduga nyene urumva biba bisobanuye yuko ubwawo ubutitahura mureke kuba economiste kujya mu bishira no mu rukundo urabona nimba kureka gukorera umuntu ikiza ngo kubera ko naka yagukora ibyo yagukoreye ko abantu baratandukanye amanda bivuga Jendi Stone nyina filme unyene Malove n'umujournaliste ibi rero bica biduhuza gute kubera ko Jendi umukinyi wa filme nakaba ari umujournaliste je gituma umusije kudukoresha ikiganiro urumva rero mucama genda muzefashe iyi mic jewe ashaka kwigira El Malove isi mucama ke ntabwo bishobora gufata imbere yawe ubwene Malove nani adashobora kuba Stone nimba atamuntu ashobora kuba uwundi rero nta mpamvu rero kuza wanga gufasha umuntu ngo kubera ko wafashije kera basanze yarakubeshe cyangwa yakoze ibi nibi umwe wese abaho ubuzima bwiwe nyene Sasa rero sisi ahari ngo tuanze kwanza turefreshise kwanza mutete vizuri kwanza turudie mu mood webutse kumusoma baby uvyutse cyane bisanzwe umugone wawe wavyibutse wayo kazi cyane nta cyane ngombwa uje tukora umwanyarose dushaka sure namwe bikora arabeshe ntiyavyakoze shatra kuya ci ama ukwezi atagusoma ko mukonje sisi mwezi murara mu gitanda kimwe Changi hari aga conflict data wanje alikuwa anafunga amatara maji sanga sisi nivyo nivyo yes mwanambeshe urumva hari aga conflict abiko sawa wenda osa hari kibazo jembe nganda gitore mutegayizi nimuze ko je niko mtu gusubiza ivyasambutse hari kibazo aho ga conflict hari gatuma ebana afunga amatara n'amazi none sawa nimba aje bikunze sindamusome wevye kwanga ko nsoma ko umva ari hayitse kwetse urumva uburene gutingana nsoma ubundi nsoma nawe no unimufatira nyene kuri jewe gusa hama kuribo nivyo ko ndakasoma baba mtanambia vizuri kiss akenshi maniza ko kiss ari urufunguzo rw'urukundo kandi yani urufunguzo ni rushobora gukora atagufure cyangwa igitashe biraje nuvuye igitasha cyaragiye sinzi je nivugiye ubugugu gusa nuvyite nuvuye igitasha siho kiri gufuri siho riri esisi urumva ko ari ububuzi mahengo we ndo hawuko iyo nimba urwo rufunguruzo udashobora kugura ahantu hatari igitasha canke igufuri nawe uragerageza uburyo bwose kugira uronke igitasha ushobora kugura umva uronke uburyo bwo kugurura nimba ubuze ico gitasha ushaka kugurura nawe ubuze ico gitasha vuze ko kironda kugira kugurura ariko hari bitasha vyinshi ntivyuguranira ushobora usanga hasigaranye urufunguruzo mugo ntaronke ca gitasha uracurisha ukaronke igihuye na ruya rufunguruzo ufise bisigure ko gucurisha bacurisha bagakwaza gutanga gwarundi nyene kugira ngo bagukorere kandi igitasha niba gicura ahubwo bacuruza urufunguruzo ariko ko biri kose jeme ko murampisha hari ikibazo uko ukunda bumva mu majambo yanyu hari ikibazo nene cyo none se watanga uvuga ngati ngo ushaka dusubire muri mood twagushiza ushaka nyene rero komeza iganiro cyawe wapi baje serge nani wo buza ati ngo ushaka watu kwatubwira tujichangamusha tujichangamusha sasa tuchengia mu mood ndo tuambie urazi mambo je naifanyise ho ambwiye ati je we kubesha ntibikurimo tirere mugabo remaze ukwezi kose no kiss nabwo ati hari ikibazo ngo petete wenda usanga ninjira kivuge nicyo shaka mbwira ikibazo gihari nene murashaka kubyumva yego sisi yatanze uruhushe reka uwarigeze ukundana n'umuntu kubera ko wamugiriye impuhwe kubera ko wamugiriye impuhwe utamukunda mago kugira kubera impuhwe z'urukundo rwiwe cyangwa kubera ibibazo bitandukanye ajisi nyine kubona umuntu akugirira ibintu nyene birenze sana kumva gusa nyene bwa reka ndamukunda imaze gushikira jewe aya
nyene komeza iganiro rero oya bado duha umuco bimeze gute rero gukomeza mu gihe nawe utuba bitaragushikira Marovu kabiheba yakwinjije no twohera gute we turiya aratubwira tu iyo bishitse byashitse muri kaya gute no byashikiye canke nisise byashikiye uwakunze uwundi ko yamumvira umuwe nini sisi yagukunze ko arakumvira impuwe ntabicurike na Marovu ntujagari please nakigucurika navuge yesu gucurika nasisi je narakubwiye uribuka uribuka ndabwira umunsi ngida iwabo gatera kabuye twa akambaza ati ni kweka bikoza nkamubwira ndakeka na ndagukunda acha aravuga ati koko urankunda katwikundanire cyo ndamubaza nini kubera iki none ni kubera iki none ngo none ngo ari umukobwa ashobora kwanyira umuhungu yaje kumuteza zirya saa mushobora yangiriye mu kubera ko yuko yagize oya dufate navugisha ukuri yangiriye mu wowe kuko nyakiriya gihe nagiye mu ijoro hama shaka uri umujournaliste wa fake ndabivuze oya reka banzu bivuge ndashaka kumenya impamvu uramutse uvuze ko yahugiriye impuwe mu gihe imyaka imumarangije n'ikibondo ngiki ko je namugiriye impuwe ndacagiye ya interview ariko arabivuga neza inuze igihe nyene yatangiye histoire yiwacu nigeze bwo ko je namukunze kubera impuwe ahubwo nabivugisha impamvu rero iryo jambo ryaje no munsi rikagaruka ankora sirijo urumva rimaze ukwezi kose umva hariho conflict mwakiyemo hagati yamwe babiri ituma mudahuza shayi kiganiro ko ntagikunze cyane ntacyo mugabo duha umuco abakunzi je mva ngando ndonse umuco nyene wenda usanga nkunda uwundi muntu Vuga muzi sisi haumpenda kite. Wosanga. Sha wewe. Ndakubonye aho hagaze nzaki. Nyene. Nyene wosanga. Sisi. Yanze kubivuga neza, sivyo? Kandi rero ariko ashaka kukwinjira ukwiramone ko ari ubunyamafuti utamukunze. Nabivuge Jefferson ntabyo nzi nabivuge. Kusoba mu ibo by'abunyamafuti. Narwo ndi uwo muntu je narwo nzi kwidandaza ngo giste ngo jewe ndandonke ivyo nshaka ngo mbaje guhombya uwundi ariko vyagenze gute kugira ngo umunsi wa nyuma muganira kwideba peut-être umva kumaze kwezi sivyo amahaye kwezi mudasomana umva ataka bisu bisego ko uko kwezi ariko mwabiganire ko wamenye neza ko yagukunze kubera yahugiriye muhe sivyo ukabinawe bimubwiye cyane ntari babikubwira Havi waroze nikiambira bikubwiye ariko umutima wawe kuri no mwanya wiyumva gute kwanza ubise ko nabivugiye kuri impande y'intoze atanabimbwiye basati wankunze kubera impuwe cyangwa nawe ashobora kuba yankunze kubera impuwe gasanga yabicuritse nini kintu gihari abo ko abantu badukubata bazini baze kwishira muri commentaire ngo nankana nibyo uzikwereke uzikwereke kuri social media kubera ko inzi neza ko ari ya boro zovuna imitima abantu benshi kwa ujya iganiro wa postinze bya munsi mu commentaire nagiye mu commentaire avuga ati guys mwari muratu inspiration aho niho nagomba nshike niho baye nico gituma rero sasa akenshi ari ku muntu yizeza ivyo ashaka kwizera udushaka kunabira bintu ngaha uraje amakanisa ataratera imbere bavuga ivyo abantu badashaka kumva ariko amakanisa amaze gutera imbere bavuga ivyo abantu bashaka kumva kumva nyene rero umuntu yizeze byo abashaka kwizera wenda musi ndabivuze ibintu onya bukumva nyene yuko ndikinuze ndiki juju wenda abivuge niwe abivuge je nkeneye kubera ko urabona reka ndakwereke nari muzi ati ngo shaka kuba afite undi mukobwa sije kubera kinde bivuge kuri social media nyene ndi umukinyi w'amafilm ndi n'umwanditsi uzi no umwanditsi mwiza yese ndashobora nko gukikina ngaze nkora amabifu mu rugo nyene sente ku buryo nyene yiyomora kugira ngo nimwamara kubyumva nyene muce muzana mubwiye imana nimukibana na sente jawe tukibana nawo ujya mukobwa naragiye mwa mubivuga abakobwa barayimuka bra you know
nyene ibintu nk'ivyo ariko oya ntunjaniranye nkeneye kumenya yuko iki gihe cyose wabaye uzi neza ko Sente yagukunze kubera kugwiremo ndabizi uno musi wari uhisemo kwishira ku arabizi ariko za Sente nawe ubwiye narigeze kumubwira kire nyene shabya canke yo sisivugije ko namusigize kuba yo maskini kandi yarakaye sisi nanye no kwemera yarakaye sisi ari kuchana nawe mchana akaja ukuntu wiyumva kwanza ngoja nijongeza una sisi sisi wanja mu babaje je sinamukunze kubera kugira impuhwe sinzi uko yabifashe sinumbaze ntavyo nzi mukunda ko yavuze ngo usanga akunda undi muntu ntavyo nzi nimba yo bahari ni shwaye bisigura yuko unaacha weti kenda mugaba nta kintu we muri we arinze ashaka kugenda no mufata none niwazo kuvuga ati burya rero ko namaze gukunda uri muntu wewe mvira mu nzu ningize wengine oh my god ni bisanzwe yobara amahoro menshi yani mu kumwanyura muri kuri none mviriza we umutima we wamuhaye kugenda no mufata ariko ngo wamukunze umwumvira impu iri jambo yari kubwiye ndazi ko umutima wamanze kuryakira waryakiriye gute none cyo kiburetse gato nubwo muko muvuga n'ibintu mutazi oya rindira uvuga ngo nyamitwe agomba hindura ijambo yavuze oya nabwo ndikunda rihindura sorry nakwinjiriye ko je kuntu wanaryakiriye kose okay bisigura ko je gukunda wewe sinagukunze ngo nyine ngo dukundane nagukunze kubera impuhwe sibuka ndagukoze ngo canke uribuka ndakoze canke wangiriye mu kubera ko naje muri video yacu nakubwiye ngo yego nyene rega ari ibintu nyene wowe nakubwiye ngo ego nyene nangize impuhwe vugisha kuri yavuze oya mugo no musi uravyemeje kandi yarabikwankiye ikintu kimwe rero kiganiro gihe cyo gutaha nyene nzokivuga ntaribi ukuri je akakijari deni none hamwe vyoshiki ubutaha naho sinsubire kuboneka tuva tugeje kivuge you never know again ufa muri 10 minutes iri imbere meje gukora ikiganiro gashaka gisigara nyene wenda usanga impamvu nashaka kubivuga cyane ni kubera ko ari ibintu bitatu mara mvuga ko nashobora gukora mu buzima kwiba kwica na violence sasa rero kuko mu buzima mvuga nashobora kubikora ivyo kuko nizo bintu byomfunga ariko impamvu nawe udashobora kuvugira ijambo wako ico kintu wagomba tubwire ni kubera ko nene no muri wacu adashobora kubisupportinga ico gihe no wazo supporting uvuze ngo wazovuye ku kindiki we twambiye kandi tubwize ukuri sivyo tubwize ukuri none sine bivuga ako canke ndiko canke tuko turumvikana sisi we wamutahuye cyangwa dukwenda sawa basi kugira ngo turangize iyi deba badata simvenga hanya saa nyingine hapa mubakie mu bidaje aho ndazushobora gusanga yikabuje kwa turi imbere ya kamera wewe reka uyihagiye yamaze ni mwashikaho kandi ikintu cyose kibaye nyene tutakira kujya nyine cyawa is comment from sure akajambo kinkora mutima mu kirashishwa no musi akajambo ko musi no musi wati bebe no musi akajambo ko musi ndakoye na yes maka kuri kamera ndakisaba ukavugiye imbere ya kamera none ni yavuze ati hari jambo yambwiye kare ngo ibintu babikora umwanya wose bishakiye hariho hose hari wowe wiyegeza hari uza kukwandikira ngo kwera kibuge wambwiye biganye si wako wewe mwambie unavyojisikia jiachie baba mwambie ngira turi babiri simakimande yani ukina neza se umukinyi wa bye na ukina neza umukinyi wa bye uyu ushangale nawe ndio byake yani ngo naje nuko nyene okay mviriza ukina neza Igano chaheze reka Ashali TV igano chaheze guys reka nasije ya kabiri ntayo nani yo dukoze twakirije mu bindi nyene zari yasije ya kabiri rero ugira ngo
oya reka kuyangana ngibi kirekire si yake tuzekora next time urumva tuzekora next time ariko ngaha aya ntacyo bimeze bien but Jesse mvanga sisa atakoze kintu namusaza we yakubwiye akantu kiwe ntumusubirire hari abantu reka rero maze ndabatwenze gato ari hano nabonye handitse akantu ngo umukobwa none nivyo regasi ivyo yambwiye je kuba nkina neza ni jewe nawe kuba nkina neza niwe none nivyo wapanze kumubwira kweli bomeze gute sivyo yapanze kukubwira Eka basi nawe ndamubwira ko ari umwanditsi mwiza ko gukina no kwandika si atandukanye nase uje chamwe mubanye muri banyamitwe gusa acha dufatira muri thank you kandi abizi byo yes bakunze ba Charity TV nize ko mwamwahiryohewe mwanezerewe mwishimanye nanje kupfa kuna gushika ku iherezo ngende twayaze sisi twayaze neza ndibaza ntakabaye nta beef sio nitoke hapa amajambo avuze ngo aze kumugarukako cyangwa amajambo avuze aze kugarukako ko bana yanje none hari ikintu kimwe twavuzemo kibi ariko hari ibintu wavuze biramushavuze ntitubeshanye ni mini miyangari yayisi yana mujua uyu nabo sinzi rero wenda nuko ndabashimire cyane kumwanya mwampaye kuba mwanyakiriye mu rugo ndetse nkisanzura nkavuga byose niyumva nyewe karibu kandi mzee hapa si nyumbani unajua tena ka familia yes bakunze ba Charity TV byari vyiza cyane ndetse umunezero ugeretse kubona kugira ngo tuyage twishimane impanuro zimwe mwazumvise ariko kandi mumvise na abitiya wajama ajati nikayizangu kimwe ndabakunda cyane ni El Malove mwari mutadebukirwa nize neza ko muri good muri mponda marembe